Inzira y'umwiza nayifashe nzi nkirashika nasanze ari inzira izimiza Sa ufise inda Inzira iyo nda ni yande ko nzi ko ata mahirwe namwe ufise yo gusohokera urupangu iyo nda ni yande icyo kibazo Inzira yakuze aho kimbaza kubera ko nanjye maze kumbwira ko ufise inda n'imagije kubera ko umutama ataba ari ngaho iyo nda naba nayitwaye gute cyangwa ifise inda yande arabisiguriye gusa ariko nshaka ndakubaza wowe iyo turyamye mw'ijoro hari igihe ubyuka ugasanga ata mpuzu wambaye ego Bazari akenshi narakunda kuryama nkasanga impuzu zose nazikuye nta kintu na kimwe nambaye ndi gusa nabiravye inshuro nyinshi bivamwo birandambira ku buryo nabaye nk'uwitamporiza ngiye kuryama minsi yose nije nazikurira nkaryama ntambaye nasigaye ndyama ndi gusa kuko ntabona ivyo ari vyo none ushatse kuvuga ko ari inda zidukura nanjye byahora bishikira ndagira ubwoba gusa nkamanza ugasanga naraye nambaye byukanye impuzu zose ndi gusa ugasanga impuzu ziri ngaho hasi ndakagerageza guhindura impuzu zose nambara zifata ariko nsanga atazo nambaye ushatse kuvuga ikintu aho ndandukuriza impuzu nawaza muco iminsi yose saa sita z'ijoro ngo yamaze akadusambanya ntama kandi mvuga ko uri muri Amerika aza kudukura impuzu gute Amerika hehe wibaza ibya Amerika batubwira baba bashaka kutujijisha kugira ngo ntitumenye ivyo abarimo abari mu kuzimu rero nagiye kuryama nawe usanga udakunda kuba ndyamana ngo ruza kuturyama none aciye ntwarira mwenda ubu tuvugana afise inda y'amadayimoni ubu urafise inda y'amadayimoni nshingira ubwoba Rozari ibi bintu tuzobikizwa n'iki je sinzi iyo ubu simbona ngo tubivamo gute gusa ndiko ndiyumvira ubuzima bwacu bwononekaye ubu nanjye ngiye kuba umwe mu mashetani umwe mu madayimoni ku bintu nyene ku bintu nari narategekanije ko nzokwigira njamo namwe mu buzima bw'iwanje numva mbabaye cane umwana wanje wa mbere ni shetani Rozari reka kurira n'ubundi ntandi mahitamwe dufise reka twemange ibi bintu tubibemwo uko nyene igihe Imana izobona ko hageze kwidufasha ikaturuhura ikadukura muri bino bintu turimo tugasubira iwacu tuzoyishima hamugire umutima ukomeye ureke kwa muri kurarira kuko n'ubundi naho buri kurarira nta solution ishobora kuboneka nk'ubu ndose nta mahirwe yo kuronka n'ahantu namwe noja noca ngenda mushengero nkiberayo ndazimana niyo kumera ko ishetani ivukira mu shengero
Imana izobikora humura kandi ugire kwihangana kwinshi hamuze urasenga nk'uko wamaze gufata ingingo yo gusenga nanje usigaye nsenga cane ndabizi tugusenga cyane Odi hapa. Brenda, good. Amakuru y'imisi. Poa. Umeze neza? Ndaho. Sa Brenda, nainje kukuraba kubera vrema uri kuranyicarika vrema indwi zibiri nta postinga vrema sezo irikiricara. Mbe direct ndakubaze. Ninde yababwiye yuko gupostinga cyane ariko kuvuma? Ukeneye gupostinga imisi yose cyangwa ushaka kuzura postinga ku isaha? Ya, ariko indwi zibiri zirenganye ata posti ataki abagenda kuri nuzoye kuri YouTube urabe commentaire z'aba followers. Baguma bavuga yuko tuwabanyoteje. Ariko narakubwiye ko ntameze neza. Ako vraiment dali urakeneye yuko nza no gukina ntameze neza kweli. Ejo uzoza no kunkura mu bitaro ndimwe amaserumu yacomagure ngo tugende gukina. Ariko Kajol ibuka nkejo vraiment nkejo warankoshonye nari nakose ivyuma nabwiye abakinyi baze turakurindira turakubura. Tukiraho kwanza ugize ico nyibutsa. Ejo hari umuntu yanyandikiye ambwira yuko mwakinye full movie. Ninde yagwaye uburenganzira bwo kuyikora. Warigeze umbaza warigeze usaba uruhusha yuko ushobora gukora full movie? Kajol nari nakose ivyuma abakinyi bari baje turirirwana amasaha agiye nari guca mpombe. Nzaye ndakubwira condition ya mbere no guha nuko ijya full movie mwakoze ejo genda kuri YouTube uyi supprimer sa ikindi naco ujya mukobwa mushasha wazanye muri team nawe nkene muri team umwirukana. Kajol Pamela warambwiye ndamwirukane Santia nabandi bose warambwiye ndabirukana nabashasha nabo namushasha benda kubaze gute ushobora kubahuka ukazana muri team umukobwa nsumvye fresher jewe ibyo twarigeze tubivugana narakubwiye muri team yacu umukobwa ndusha ubwiza umukobwa ndusha akantu na gatoya ntawe nkeneye ucugenda uzana umukobwa ikizungereza umukobwa mwiza nkujya wibaza ko nabikweberera en plus de ça narakubwiye yuko atamukinyi numwe azo kwinjira muri team yacu ntashize ko accord ujya wamuzanya ari ndaguhaye uruhusha narigeze ndaguha uburenganzira bwo kuzana umukinyi mushasha jewe kubwiyo mpamvu nakubwiye nahejeje ujya mukobwa ntawe nkeneye kandi muri team okay. So ujya ndamwirukana nta ngorane turaza kuvugana ce ndamubwira yuko ndamuhagaritse ariko hagati aho nagomba kugusaba samedi urabe uze tumarira irya film kubera ko urabona yuko iminsi iri kiratujana kandi twicaye. Twabona ikibazo ariko nakubwiye condition ninaronka nka boss ko wamaze kunyirukana twanga akazi samedi dukore nta mapema sana ujya yamaze kugenda so byari binzanye kukubwira ndibaza biga kutuzosubira. Uragenda ugafuna hari iyo umuntu akiba kurindira amasaha n'amasaha nengo buri muri wose. Natibye ndiko ndategura ico cyayi. Umviriza rero kugira amaneza. Bazi ko je muri na misa atamanya fisi akazi kenshi. Ari we ukurikirana cyane ibintu byo mu gikoni. Ushiramo ingufu zose zishoboka. Ivyamwa bikwiye. Cyane amatunda, imihwi, n'imicungo. Uzirabigaburira cyane ruzariye. Kandi ntazo kwenda nkabona yarazanganye mu maso, arafise inda.
Hajya rero ari bungeze ikibondo. None wumva ikirundi kimeze gutyo si kirundi ndimo ndavuga. Nani shimwe nta ribi ariko mabujya. We ico ugenda urarike bwa bujambo bwawe n'uwo munwa wawe wakunaniye. Nyene nagomba mbaze kuko bivana n'ukundi ko ndamugaburira amenye urugezo nzogezako. Nimba afise amahasa nshobora kumenya ko azorya imicungu 2 canke 3 ku munsi. Afise kamwe nkamenya ko ari umwe ku munsi. Urumva nyene nkamenya urugero ngezako bivanye n'umwana n'abana byo bafise. Gusa rero mabujya je murazi ko tumaze imyaka myinshi ngaha. Kinabonye abakobwa benshi baje bose mbwira ngo bafise inda ndabiteho harabona hereza imyumbati ki byose nkaba kugira babeho neza ariko abana sinigera mbona. Nimba bavuka ari abaprematire, nimba bavuka badakwije, nimba boss yaca bajyana muri Amerika, sibyo sindamenye. Mariza we ndabona kuba kantu kagisigayemo n'iryinyo na rimwe niyo mpamvu ufise amanyama nk'ibyo bijye yaba yari boss wawe kubimubwiye hareje waramaze kumenyera ibintu ibyo aribyo byose uraza ukambaza ibintu by'uburofa by'ibiki bogera batogera menya yuko bavyara abana kandi beza barabana beza pe babereye ijisho kurabwa. Mbabarira narimba jije mabujya bankosheje ariko je ntacyo nzobikora nkuko mumbwiye. Ariko Brenda ntuyumvikiwe ubutimu yose yambaze kucana cyane mo kubera wowe umuntu wewe. Ibyo nivyo warompagarikinga anye. Pamela ari sikubera wewe Umva ndakubwire boss uzoza urarabanwa n'ibikuraba sivyo ibitakuraba urabe hirya canke urabe hasi hamuringana ivyo onya ntibikuraba mbe ndakubaza director agenda musubije ubwenge jewe canke cano ni yiwanje kuburyo ndamubwira ati irukana nakana nakagaca birukana ivyo we bikurya hehe bikuraba kwikiwewe icano ni ngire sigaye ri gwawe kuri sigaye uvuga ijambo rimwe gusa bigaca bikorera kuramo fulani akaca vamo kuramo fulani akaca vamo ubu hasigaye naje muzo kumera nanje mvemo ariko nagomba ndakubwire inguvu nataye kuri gacano inguvu nataye kuri ga YouTube we nazuzi aho nayikuye mu mizi we uyifatiye mu mashami hejuru. Ndabwira ikintu kimwe boss ahubwo ugende gahoro gahoro ugende ko bukebuke kandi uzurambira amajambo make wiyumviriye agosoye apana kuzuranta kumunwa jewe ataruko naho nawe wejo canke hirya ejo uzokwisanga utari muri irya team jewe uri giki ufise mu mitangana gute je no vamwo je sinobona ukinira ni nyinshi sinobona ukinira ariko wewe ntuzogira ingorane. Umviza bro Chibo mmenga ulikana na Brenda kuko ujye gato karindukana uravye nawe uzokwisangana uri hanze sije azogutima no kuri kuko ubwenga bafise ijambo rya nyuma muri team. Umviza ndababwira nundi munsi ntimuzoswe kumpagarika jewe mumbwira ibintu by'uburofa nk'ibyo onye kurumva jewe ndi blend nini ya cyane sinde mu rwego rumwe na mwibi muze muranyitonda ko mugende gahoro gahoro. Sha bugewe ndakubonye ndagukene karibu kwanza. Ariko mukama kigongo
aha karacinga ni koko eske umwana wanje mwagiye kumugira imfungwa mwamugize igiki murashobora gufata umuntu ku buryo yibagira na se uraje ntuntu nagahinda afise ngako umukobwa wanje nenda mufise ari umwe w'ikinege muze nikinshikanye ngaha ni nkumbu z'umwana wawe arakuzirikanako arimo arakorera amafaranga muze ntugire ikibazo kandi umunsi yaje aguteguriye impamvu ikwiye we ntugire ubwoba oya gico nsaba ni kimwe ntugire ngo nikindi ndifuza kumenya umukobwa wanje aherere mu gisagara ca Bujumbura warugera rusagara ni runini cyane ubushize narugise musaza wiwe Samuel amanukeyo yararondera aherera igisagara cyose arabura mu nyuma turamanuka turi kumwe turamanukana turagena turaherera igisagara cyose turabura none gasha nk'umuvyeyi erega hanini je sinkeneye ako gakemanyi yakurungikanye je nkeneye menye adresse aho umukobwa wanje aba muze kubera ko utari muri antahura nkuko nabikubwiye n'ubuje uyu mwanya sinindamutse ndivuze ngahe wawe namubwiye ko nje mwabine bice vy'iwanyu aca yifuza kuntuma arimwe arakora arimwe ararondera amafaranga muze ikindi naco utahure ufise umukwe adasanzwe ufise umukwe akomeye cyane ntabwo ari wa muntu yoshobora kuza muri kano kazu raho kazu kangene kameze nakazu kanciyaho ufise umukwe w'icyubahiro afise amafaranga avuye hanze mu gihugu cya Amerika rero muze arimo ararondera amafaranga kugira baze bakubakira inzu nziza wanashima etaje ku buryo azoseruka umukobwa wawe akabona yuko afise yavuye afise niyaroye ewe muze naho ugomba nkenze ikindi naco ntabwo yagusize uko hariho hindamukanyo n'ahari gato cyane yari yantumye hajya uvyumve yuko agukunda kandi nawe nyine agukeneye aha n'umukobwa wawe n'umukwe wawe harimo n'akantu gato yashoboye gukora mu bimushimira erega urumva muntu we erega hanini erega hajya nagwira ko nkumbuye umwana wanje hajya cyari iki erega niki n'umwana mu bandi hajya nico nagwe hama uramubwira abana nyakuru gukora ni vyiza kuyataza kubakora hama n'umukwe wanje umubwira uti intasho zashitse hama ni kuri vraiment murakoze uze kumunahiriza umubwire ati mutamara gukumbuye cyane ariko muze mugire n'umunsi basi muze musimbe muze kumuramutsa basi muze twakubwiye ko tugomba kubakira inzu ya kijambere umukwe wawe nakubwiye yuko atashobora kwinjira ngaha muri ino nzu yawe nagiye ngo ni tafari rya 4 hama tukiraho reka mbaze mbiko ubutumwa amacheza ndaguherekeze sivyo ga mwana Sheri imisi wari umaze ruguru nari mu gahinda nanjye sije mbonye uragaruse nararyama mu ijoro nkawuritiwe nkakwiyumvira wewe nari ndagukumbuye wewe mbese nimba nyiri mu nda n'umwana wanjye nari ndamukumbuye ese ngena amaboko yanjye yaragukumbuye kugokorako no kuryama mu gikiriza canje nari nkumbuye kuryama mu gikiriza canje hama ikindi nacyo urazi burya yuko kugurira impuzu z'umwana icyarimwe biravuna ujya ari muri ekografi kugira ngo turabe ubuzima bw'umwana turabe n'umwana tuzobyara kugira ngo ati dutangure kurondera impuzu z'umwana be umva gute icyo cyiyumvira sheri ndabisabye mbabarire cyane kubera igihe twari twaduze ruguru muri tournage
naragize isanganya ndagwa hasi baca banjana kwa muganga ca dusanga imbanyi yavuye. No, stop! Ni gute ushobora kumbwira yuko imbanyi yoba yavuyeyo? Gute bashobora kugukinisha amasena agoye bakagutwara ruguru bazinaziye ko wibungenze? No! Bazinaziye ko wibungenze? Ega sheri ni accident. Nkuko ntari no kugenda ruguru nkagirira n'isanganya ngaha. Byaramutse biba nta kintu na kimwe cari kubihagarika. Ikintu canditswe kiba canditswe. Ndakubaza. Uburazi ingene nari natangiye kwishima ku bantu. Uburazi ingene umutima wanje wari unezerewe. Amaboko yanje yariteguriye kwakira umwana. Ako sheri ntibisanzwe. None umugabo yayiteye si wewe nyene nturi ngaha. Uko iya mbere yinjiye niko n'iyindi yo kwinjiye. Hari hakiye kingana gute udatwarina? Uzi gutwarinda wiyumvira ko bigoye. Gutwarinda biravuna, biraruhisha si ibintu samazunwa ugaca utwara imbani. Ega sheri umuntu ateba gutwara inda ya mbere mugabo hajya kwiya mbere yamaze kwinjira n'indi zo kwinjira kandi ikindi naco je mbere biranangyoheye kubona yaranavuye kubera ko nawe uronka umwanya wo kurondera ubuzima. None sheri raba ubona kwanza uyu mwana yavuka yari kuvukira mu buzima bumeze gute, yari gukurira mu buzima bumeze gute. Raba twebwe twakuriye mu buzima bubi, twavukiye mu buzima bubi, dukurira mu buzima bubi. Washaka n'umwana wacu aze kuvukira mu buzima bubi akurire mu ubu buzima. Ahubwo nivyo vyiza sheri. Rondera ubuzima, rondera amafaranga kugira iyindi nda uzontera kandi yindi umwana azoze basi akurira mu bintu vyiza. Umwana azoze yambara pampers. Ushaka umwana wacu azovuke yambara ivyahikweye. Brenda, ayo majambo uriko uravuga. Brenda, menya neza ko mfise umutima. Menya neza ko umuntu uriko urayabwira uwo ari we. Brenda, nubwo jewe navutse mu muryango ukenye, nubwo jewe nakuriye mu muryango ukenye, mugabo umwana wanje nakimye ariko bura. Brenda, iyabuzi neza ko inosi abantu bavyara cyane arabakene. Abakene nitwe tuvyara cyane kuko ubutunzi bw'umukene n'abana. Bibiri tubwira ati umugisha Imana itanga n'abana. Brenda, urababaje umutima wanje. Brenda, urambabaje. Nubabaje umutima wanje gusa, ubabaje umutima w'umuryango wacu twese. Uratubabaje. Ubabaje papa wanje, umbabaje jewe, ubabaje. Sheri no nawe geza ngaho. None wibaza yuko ari je nabigize ndabishaka. Je rero wibaza yuko nababaye. Jera nije nari nkeneye kuronka umwana. Biza nakubwira imisi yose zora ngenda muri toilette zindukira mu gitondo mvuma iyo timu yanyu, mvuma niyo sinema mzoronga vyusi zero. Imivumo yawe nizofata wana no uvuma abantu nkande uri Imana. Amaraso arahuma, amaraso yanje yasesese kubera utodu filime twiwanyu. Nuyo director wanyu mubona director wanyu azomenya jewe umwana wa Juvenali uwo ndiwe. None wibaza yuko rero nanje nabigize ndabishaka. Jera nije ntari nkeneye umwana. Nije ntari nkeneye kwitwa mama. Ngo ni yakisita. Brenda, urambabaje Brenda. My sister. Oh, come on. My God. Uragize neza kubuza. Cyo nimba ubuzima bubi cyane. Ntabuze icyo fata n'icyo ndeka. Urazi ko nanababariye mu ndeke kumwe na papa. Mu ndeke ndogogo na Eriki. Mukuba mugerageza kumatira ngo nje kwana nano rugabo. Ubumbayeho nayo mu buzima bubi butagira uko bungana. Ndakwinginze ntabari. Ufashe. Unkore hano hano kunzo gukora. Usajye tujana. My sister, don't worry. Niyo mpamvu navuye ruguru nje nga mu gisagara kugira ngo atinda gutore dusubirane ruguru. Ntugire ikibazo. I'm your brother. Naje kukurokora. Ingorane zose umaze imisi uriko uracamo narazumvise. Sawa, ngo tugende muhira. Nakimwe kushobora kujya gukora ngaha muri nonse. Ndakwingiza tugende hakiri kare. Kora ngaha mu nogoro n'ibintu by'ingorane nyinshi. Don't worry, my sister. Come. Izari. Namwe cyane cyo ari cyane n'inzoka. Izari.
ko numva wuzuye uburogoshwa mu kanwa kawe muri aragushoye iki Izari warakoze kuza ngaha kandi utuzaniye n'imboga inutse kari buri we twarondera Umviza ndakubwire nimba washoboye kwica abatari bake iwanjye washize banyita Mr. Sami gatwe kabi gahanga wishwe niki aka gatwe kanje na gatwe kamakako kadapfa gufa Umviza ndakubwire umba ndakwereka ko twebwe tutarokera Inzira